ugomba gukontorora mu buzima bwawe, kuko kwiyagiriza ni kimwe mu bintu. Kwiyagiriza kumeze nk'ijwi. Kwiyagiriza biba mu mushaha w'umuntu. Ukwiyagiriza kurakubuza kwa avansa mu Mana. Ukwiyagiriza gufatira ku kunanirwa kwawe kenshi. Kandi iyo umeze uko mu buzima bw'iwawe, usanga utera intambwe imwe mu gakiza, izindi zibiri ukagenda usubira inyuma, kuko uguma ubona ukunanirwa muri wewe. Ako ndaje kubwira ikintu kimwe ngo mu kwegera iyo Mana uzogenda uronka inkomezi mu gusenga, mu kurondera mu nyonga y'Imana, mu kwirinda aho ugeza kwirinda, ko biri tubwira kwirinda, mu kumenya aho uja naho utaja, mu kumenya abo mufatana nabo mudafatana, bizogenda buhoro buhoro bikuvana ku nzira itandukanye kandi mbi. Kandi niwashishikara kuba hafi y'Imana uzoronka ubwenge bw'ingene usohoka muri ivyo vyama bikunanira. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Ako ndashaka kubatera intege no kubabwira ngo iyo wumva mu buzima bwawe hama hariho kwiyagiriza, urakeneye gufashwa. Urondere umukozi w'Imana agufashe, urondere umuntu akuze mu mpwema agufashe, kubera ivyo bintu bizoguhamba, bizokwica, kandi bizotuma utakaza umunezero w'agakiza, nkuko Dawidi yavuze ngo Mana nsubizamo umunezero w'agakiza. Bizogutuma utakaza ubusabane, kuko uzokumva umenga uranduye mu bandi. Nico gituma biri important yuko ugira ico ukoreye ijwi ririko rakwagiriza mu mutima wawe.